ntihabuze uyu canke uriya yoba yarihebuye mu mwaka uheze, uwo mwaka tuko turasozera w'ibihumbi 2025, ariko akumva acitse intege kubera ivyo yari yiteze atabironse. Ariko rero umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 tugiye kwinjiramwo w'amahoro n'ivyizigiro. Je ndabahanura nk'umuvyeyi kubera ndakeneye ko tubaho turi inzira mugayo. Ntituze twibagire iyo Imana yadukuye. Mwavyumvise? Ntituze turonke ivyo byose Imana iri kwiratwereka ngo duce twibagira Imana twijajare. Tumaze kwibagira Imana dufise ubutare, dufise byose, tuca twidibamira mu vy'isi bigaca bitujana mu vy'iki gihe. Iki gihe bita ngo ni igihe c'amajambere. Mwavyumvise? Iki gihe benshi bita ngo ni igihe c'amajambere, amajambere atari amajambere sinavuze iterambere? Oya, amajambere biyagira ngo nugusirimuka ngo nibiki modernisation. Rero ntitwishushanye n'ivy'iki gihe biduhusha iki gihugu c'isezerano. Twigumire ku isezerano Imana yaduhaye ryo kuronka igihugu ciza, isezerano ryo kwimbira ubutare, isezerano ryo kwiga ingene twobuhingura nk'urwaruka rugifise inguvu n'umwete, kandi urwaruka rutumbera yambona kazoza y'igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Twishushanye n'ibintu bidusamaza, twe twirabire ibikorwa gusa vy'iterambere, tuzobona ico bituviramo. Tugume twiyumvira ingene twobuhingura kugira ngo amahanga yose aduhurumbire aje gushorera ivyavuye mu butare bw'Uburundi. Mwavyumvise? Rero muhava mwiyumvira muti none hariho ibintu bikuru bikuru twokwigamwo kuri no rugendo rw'Abisirayeli. Icambere ni gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho w'ubugaragwa. Ico ni cambere. Ica kabiri naho kumenya uko ukwiye kuba mu mugisha w'igihugu c'isezerano. Urashobora kuronka umugisha ntumenye ingene uwubamwo, ugasanga wewe umugisha urawuhinduye umuvumo kandi wari umugisha. Mwavyumvise? Niho umuntu acahereza nabi. Ntimuze mwibagira ubugaragwa mwaciyemwo. Mumaze kubwibagira muzoca mwibagira imigabo myiza n'ibikorwa Imana yabakoreye. Nimwe ko nababwira ko ngaha twese dufise intahe twoshinga. Sinzopfa nibagiye ibihe bigoye naciyemwo. Ico ntazoshira imbere gusa nuwangiriye nabi. Uwangiriye nabi ndamugirira neza kugira ngo abone ubudasa. Je abantu benshi keshi sanga ndiko ndakora ivyiza n'abantu baba barangira ikintu gikomeretsa umutima wanje. Mugico nkora ngerageza kuraba nkore ikidahuye n'ubugaragwa baba barashizemo kugira ngo bahakure icigwa. None namwe ntimuze mwishure ikibi. Mwavyumvise? Ntihaze hagira umuntu yishura ikibi wakimukoreye. Mukorera iciza. Iyo umuntu ankoreye ikibi nibuka iciza na kimwe yoba yarankoreye kaca gifuka ivyo vyose bibi aba yarangiriye. Kandi ntagira amahoro mu mutima wanje. Ntanumva ko umutima wanje uwo atanzigo ndamufitiye. Ngerageza umuntu ashavuje nkaca nibuka burya nta musi numwe yoba yarigeze kunezereza. Cafata wa musi umwe yanezereza ugacufuka burya bugaragwa bwose aba yaranshizemwo. Niko mbayehoje mu buzima bw'iwanje. Namwe rero mufata akarorero, ntimuze murihora ababashize mu bugaragwa, muze murabashira mu gihugu c'isezerano.